Ikiganiro ni Club de la Presse kigira 65 bakunzi bakino kiganiro ndabaramutse nongera ndabaha nikaze. Uno munsi tuganira ku kibazo kimwe rudende, ikibazo cerekeye ubutunzi buhagaze ku gitoro. Igitoro kimaze hafi amezi abiri carabuze mu gihugu cose. Mu Burundi rero kurondera igitoro bisa no kurondera umuzi wibuye, haraciye imisi itari mike, imyidogo ni myinshi mu bagendesha imiduga, imyidogo ni myinshi mu Barundi bakenera kwiyunguruza. Igitoro kikaba kigaragara yuko cabaye ikibazo gikomeye gisa n'ikiriko kirabura n'umuti muri no misi. Muti none ikibazo cazananye he? Ivyo nivyo tugira duhave tuganira n'abatumire twatumiye muri kino kiganiro. Club de la Presse twakiriye abatumire babiri. Umutumire wa mbere akaba ari Emmanuel Ndayishimiye, akaba ari umumenyesha makuru akorera radio Inzamba gateka kawe. Emmanuel ndakuramukije Patrick. Umutumire agira kabiri ni nako ni Chanel Girumugisha, akaba ari umuhinga nonoseye ivyigwa vy'ubutunzi, aradusobanurira uko ico kibazo kimeze. Chanel ndakuramukije mitabaro. Ego kaze muri kino kiganiro Club de la Presse nababwiye kigira 65. Ikibazo ca mbere ndagitumbereze kwa Manuel. Manuel, mwebwe mu Nzamba mwaracija nino kibazo cibura ry'igitoro, ibura ryabaye rirerire amezi agiye kuba abiri. Mbega mwasanze ikibazo c'ukubura cy'igitoro cifashe gute mu gihugu? Ikibazo c'ibura ry'ibitoro ni ikibazo cyabaye akarandira abahinga nkuko babivuze. Hanyuma babivuze amezi abiri araheze ata gitoro mu gihugu. Abanyagihugu bakakoma induru, abanyagihugu bati nyabuna raba bamishikirize, tumerewe nabi. Amezi abiri araheze nta gitoro, ati ubuzima bwahagaze, ati byari bidutunze dukora vyahagaze, ati abana kuja ku ishuri, twe kuja ku kazi. Ni kibazo hamaro mu Nzamba turavuga tuti reka tubikore ko twarabikoze ko mu ntara zitandukanye. Yego just disinzikaye kumwe canke za Bujumbura biragendeka handi gasanga birabo bimeze gute? Sico kimwe ni paralizi mu gihugu cyose. Ariko hariho intara usanga biri yararma gose bitebwo biteye amakenga cyane. Aha twovuga intara ya Rumonge. Intara ya Rumonge abakozi abarovyi bavuga bati twahagaritse kuroba kwera iki ubwato ni buronka igitoro. Bo abamotari abatwara amamoto babunguruza abantu bati amamoto twasubije badatabuja kubera iki ntitwinjiza mu kuduhemba. Ni kibazo baratwidogera twasubije kazi kahagaze. Niko Chanel Girumugisha, igitoro cabuze. Ariko si bwa mbere igitoro kibura mu Burundi, mbe biva kuki? Igitoro nivyo bamaze bise bavuga yuko cakenye, kandi si ubwa mbere ni ibintu biguma bigaruka. Nibaza yuko iryo garuka ry'iyo ngorane ni ikintu twofata mu mice kwinshi. Na kera igitoro carabura, ariko ubu murabona yuko ari ibintu bisigaye arakananira abahinga. Amezi abiri igitoro gitabuze ku isoko mpuzamakungu, urumva insiguro yabyo yahebaye ikagoraga gutaha. Aho rero urumva yuko mushize ko ako kantu muti amezi abiri igitoro kitabuze ku isoko mpuzamakungu, murumva rero ko ingorane dutegeza kwironderera iwacu, ingorane mu gihugu cacu. Inzo ngorane rero zimwe sinzi ko nozica ku mayange. Hariho ingorane ubunya ituma ngira ngo haba ibibazo mu buzima bw'igihugu nka bwose. Hariho ingorane y'ibura y'amafaranga y'agaciro. Ico gitoro mwumva bakigura amafaranga y'agaciro, hama bakizana bakagicuruza mu mafaranga y'amarundi, hanyuma hagera ko basubira kugura ikindi bakakigura muri ayo mafaranga y'agaciro. Amafaranga y'agaciro nayo urazi ko gushika ubu atayahari. Ntayahari. Ufise amarundi nto ja ku isoko kugura amafaranga y'agaciro. Oya ntibikunda na gatoyi. Amafaranga y'agaciro ni nako kamaro kayo. Amafaranga y'agaciro tuyikorako iyo turiko turasaba ibidandazwa canke ico bita service ziza ziva hanze. Bita importation. Aho duteza gukoresha amafaranga y'agaciro. Ico ni kimwe ibura ry'amafaranga y'agaciro, kandi ni ikintu gikomeye cyane
gituma ubuzima bw'abarundi buzingama. Aho rero noshira ko izindi mvo nayo mafaranga y'agaciro ashoboye kuboneka ari make, bavuga yuko ashobora kuba adakoreshwa neza, adakoreshwa nk'uko yateza gukoreshwa, kuko murabona ku amafaranga y'agaciro iyo bayahaye abategeza kuzana ico gitoro mu bisanzwe bayakura mu banki y'igihugu BRB. Iyo banki rero bakayironka, ayo mafaranga rero bakayaronka ku giciro gito, ariko bakubisa akajisho bakabona bimwe bavuga ati marché noire, isoko ry'ayo mafaranga bagasanga iryo faranga rirazimvye cyane, mwumva yuko bashobora guca bagira n'agatima ko guhava hagira ayo bagobeje, ugasanga bwa bundi ya mafaranga yose yatanzwe kugira ngo cya gitoro kirangurwe, ugasanga ntikiranguwe nkuko cyategerezwa kuza. Ivyo rero ni mu bijanye n'ubugene amafaranga acaja kugurishwa kuri iryo soko, hanyuma bakazona yarindira ko agaruka mu nyuma mugabo babanje kuyungukako. Urumva n'ibintu bijamwo iyo banki mwameje kuvuga banki y'igihugu BRB yo ntijejwe gucungira yuko amafaranga akora ico yagenewe. Ego cyane. Canke harimo abakozi ba banki nyine basanzwe bari muri urwo rudandazwa. Egira bijejwe mugabo kagatima nako kugukora agatima kugushaka gutunga vuba, ivyo byose biratuma nabo nyene babijejwe nabone binjira muri gwa rucuruzwa rw'amagendo rutemewe rwaya mafaranga, ugasanga bibaye akananira Abahinga. Igitoro bacita ngo ni inzahabu yirabura or noir, bigaca bihurana n'amafaranga y'agaciro nayo nasanzwe ari udandazwa rukomeye cyane kandi gunguka vuba. Urumva yuko hacajamwe bimwe bita speculation. Naho turavuga ibijanye n'igitoro, wavuze ibijanye n'amafaranga, ayo mafaranga y'agaciro ari yakoreshwa mu kuzana ibintu ibidandazwa bivuye hanze. Kumbure tuvuga igitoro, kumbure hariho n'ibindi ivyankenerwa bitaboneka mu gihugu kubera amafaranga atariho, amafaranga y'agaciro. Ego cyane. Imiti cyane ivyankenerwa mu gihugu. Ivyankenerwa birabura kuko navyo biteza kugugwa hakoreshejwe amafaranga y'agaciro, cyangwa ugasanga nibibonetse habonetse bike n'ivyo bike rero bigaca bituma haba zangorane ziduzwa ry'ibiciro, kuko kumwe bavuga ati ubwiza bw'inka no kubimwe. Urumva iyo ibintu bibonetse ari bikeyi bishika ku isoko bigaca bizimba kubera na rya faranga batevye bikora kuri ya marché noire kubera baribuze mu banki nkuru y'igihugu, ugasanga baciye baja kurigura menshi kuri ya marché noire, ugaca usanga rero ibintu byose biraduze mu gihugu. Urakoze Chanel. Manuel, mwavuze muti mwarakoze ku kibazo cy'igitoro mu Nzamba, twarumvise abanyagihugu bo mu Makamba bidoga, mu Yinga, mwavuze Rumonge, eka na Bujumbura, Zangozi hose. None abo banyagihugu iyo ariko barataka batakamba basaba, mwavuze ati baridoga, bidogera baha akaruru bagahande nashinga amateka aho batoye kugira ico kibazo kibe mu nzira, byifashe gute? Akaruru bidogera leta ko leta niyo ya mbere iri responsable muri ibi by'igitoro. Leta niyo iraba nyene igitoro kiva hanze kirangurwa. Hanyuma ikirishura ikibazo cy'abanyagihugu. Leta ni kwishura ikibazo cy'abanyagihugu. Urabizi Patrick, mu myaka iheze igitoro kibuze bacafata ati bon amadevize amafaranga y'agaciro yabutse, bacaduza igiciro cy'igitoro kuri pompe, ariko kikaboneka amadevize yabuze. Ubundi nkuko Chanel abivuze mugenzi wanje hano, iyo amafaranga y'agaciro yabuze igitoro cyarakena indwi zibiri kiboneka, bagafuma baduza igiciro, sivyo? Ariko no muza biravuga yuko hariho nabifuza yuko inyagitoro nyene coduzwa muga kikaboneka, sivyo nyene ndiko ndababiyera. Ubundi mu ndwi imwe cyaca kiboneka kigafuma kiduzwa, bakasigura yuko ari amafaranga y'agaciro yari yabutse, ariko kigaca kiboneka. Ubu amezi abiri arenze, birateye amakenga. None rero leta imbere y'icyo kibazo, leta sinzi ko kwifata minenengwe, sinzi ko ari iki. Leta ivuga iti no mu bindi bihugu igitoro kirabura, ikibazo ni cy'amafaranga y'agaciro. Ariko ukamengo umuti
ndi kuragaragara ubundi umuti wacu uboneka abanyagihugu rero leta kuganje yananiwe hanyuma inama nshinga amateka nayo niserukira abanyagihugu nibo bufashe iki kibazo mu minwe bati mushikiranganje ubudandaji ingu dusigurire icyo kibazo cy'igitoro utubyira ikibazo gihagaze ubundi ko cyakena amadevize agakena hanyuma tukaduza igiciro mwaba igitoro kikaboneka uno munsi ikibazo kiriye ikindi naco pararizi nyiyi amezi abiri kubganje aragize aho n'umushikiranganje ubudandaji atanga imiho mu bindi bihugu byo muri Afrika byo twako biteye imbere cyane ibihugu bya Burayi yabaye ikibazo nyiki umushikiranganje atanga imbere yuko atanga imihoho inama nshinga amateka yo yijejwe gucungera ibikorwa vya leta yo mutumye ko iti dusigurira uko vyifashe mutumako dusigurira ibintu iki kibazo ko ari ubwambere Burundi bubaho igitoro gikena amezi agera kuri abiri Chanel mbega umushikiranganje ajeje ubutunzi inama nshinga amateka yo mutumako kamubaza iki kibazo kiri hehe mwe ko mwavuze ati ni kibazo cifaranga ry'agaciro ryabuze iryo jambo umushikiranganje risigurira abashinga amateka kugira umuti weze uwahe yego nkuko nabivuze mu bisanzwe ikena ry'ifaranga ry'agaciro ni novuga ko ari cyo kibazo nyamukuru mugasi cyo cyonyene buri wiravye nico nyamukuru ico rero ahanini buriya biri mu minwe y'umushikiranganje ajejwe urudandazwa commerce uwo rero nibaza yuko bamurengukije mu nama nshinga amateka arafise ivyo ashobora gusigura gusa ntawe uzi ko byo babifashe kuko nibaza yuko tutiriwe turaja kure hashobora kuba harimo bimwe bavuga bati guhisha umwotsi inzira kwirasha kwanka kwemanga kw'iryo faranga ry'agaciro ribuze kuko muravye n'igiciro ifaranga ry'agaciro bariha muri berbe novuga ko atari igiciro nyaco igiciro nyaco nikijya cyo kwisoko ijya bita marché noir ivyo rero nimwirirwe muraja kure nta wimirije kwemera yuko iryo faranga ririko rirabura kuko hacajamwe ibintu vya politike niho nagira nti umushikiranganje ajeje inama nshinga amateka imutumye ko ajeje ubudandaji yo kwemanga ko hariho ingorane y'iryo faranga ry'agaciro aho niho bigoreye rero sinibaza ko ariko aravyemanga kuko avyemanze hari n'ibindi byinshi yo bariko aremanga hacajamwe n'ivya politike kuko iryo faranga ry'agaciro kinajyajo rishobora kuba rifise umuti wocuba nk'uwahe mu gihe ingorane ryo ari iryo faranga ry'agaciro ritaboneka umuti wo buwahe kugira riboneke umuti novuga ni umuti uramba hariho umuti uramba urimo n'ivya politike kuko iryo faranga ry'agaciro kugira riboneke harimo ibintu vyinshi harimo gutwara neza harimo ibintu bijanye no kugwanya kaboko ibintu bijanye no kureka ubwigenge bw'abantu iyo ni ya politike nako ndavuga umva ni ivyo byose bica bizamwo kuko rya faranga ntishobora kuduga ifaranga ry'amarundi ntishobora kugira agaciro mu gihe igihugu atari nyabagendwa ntishobora kugira agaciro mu gihe ata bintu byinshi tugishora hanze tutakigira ingenzi tutakigira urumva yuko hari ibintu byinshi bituma rya faranga ry'agaciro riguma rizimvye rigaca ribura Manuel ukibazo aho kiri yagisiguye gira umugisha Chanel ati n'iryo faranga ritaboneka none ibuye riserutse ko yagize ati ntiribacisha isuka mu gihe mu gihugu iryo faranga ritariho no kuvuga ko ritegeza kuboneka kuri ico gitoro kiboneke none uno munsi mubona leta yo kwigenza gute kugira yishure kuri ivyo bibazo abanyagihugu bariko barashira ahagaragara erega bijanye n'ubukene erega ubukene mu mafaranga y'agaciro ibura ry'amafaranga y'agaciro ni kimwe ariko bitabaro nukuraba na context y'uno munsi le contexte socio-politique y'uno munsi le contexte sécuritaire ukaraba umutekano wifashe no munsi tukaraba muri rusange igihugu cifashe no munsi erega nabo bafournisseur haro n'ikindi kibazo abo bafournisseur batanga igitoro iyo tukirangura nabonye ijo tubiduga ko mukanya mbega uziko abafournisseur no munsi bavuga bati
nta garanti yuko uzotwishura amafaranga nayo muduheraniye ni menshi abati tanga caution yo caution ingwate merci beaucoup ingwate urakoze ingwate ugasanga ni kibazo sivyo ibindi hariho ikibazo cy'umuyaga nkuba ndayikubyigira ari gusigurira ikibazo cy'umuyaga nkuba nobanze ko baraje hari ikomeye ni gwegura ubu rero kugira leta ishobore gutorera umuti ikibazo cy'umuyaga nkuba mu gisagara yazanye amagroupe électrogène bavyibuka akoreshwa mu igitoro cinshi igitoro giteye ubwoba cyane waje usanga iyo importation icyo turangura cyagwijwe na kabiri kubera ayo magroupe électrogène ariko yarafashije kugira umuyaga nkuba uboneke mu gisagara hamwe yarafashije bw'ahandi ni kibazo none ikibazo kuvuga ko hakenewe igitoro cinshi mu gihugu yego hakenewe igitoro cyinshi hakenewe amafaranga y'agaciro nkuko babimagije rero ntagaruke kugira aboneke nuko kwiza umwimbo ni kakawa ni zanzahabu bazijere neza amafaranga y'agaciro aboneke ikigira kabiri se nuko leta igira kwishoboye kose isubire nuvuga gute gukorana gukopera isubire gukorana imigenderanire murakoze cyane imigenderanire myiza n'abafasha Burundi cyane ubumwe bwa buraya urazi ko bwafasha nko ku 60% ubu bwarahagaritse ifashanyo no ya madevize yose ntakiza barabe rero basubira banagure iki imigenderanire n'ibihugu vya burayi n'ibihugu byo ku isi byafasha Burundi amadevize aboneke murakoze Chanel ikibazo cy'igitoro ni ikibazo kitoroshe kuko amezi abiri nawe nta mwaka uzohera igitoro kitarabona ko niyo nogira nti umutima w'ubutunzi yego none ni gute leta yo kwigenza gute vyihute mwe bagira ati d'urgence kugira ngo igihe gitoro kiboneke muri no minsi ubuzima busubire bunaguke ego icambere cihutirwa mbona cokorwa mu maguru masha nibanze irabe neza ibijanye na filiere ya carbira ico gitoro kuntu kirangurwa bijya bintu vyo guha monopole umuntu umwe babiri ngo abari bo barangura bijya byose bituma umuntu adaheza ngo yisuzume araba makosa ariko araba ivyo bintu byose barakwiye kubisubira mu cyo no kwita governance muri filiere yose ya carbira barabe ko bayisubiramo intwaro ibereye mu gisata cy'igitoro ego kuko ayo madovize nivyo arakenye mugabo nayo makahari akoreshwe neza kuko ivyo bintu byo kuvuga ati duhaye isoko umuntu umwe ivyo byose biratuma ya ntwari ibereye yononekara ibintu byo kuvuga ati hageze yuko dutanga ayo amafaranga y'agaciro kugira ngo muje kurangura ugasanga habayemo nkunzi ivyo byose babisubiremo ivyo kugira ngo mu kwishura kuko hari cyo ntavuze iyo cya gitoro bakizanye nayo amafaranga y'agaciro baraheza bakakigurisha no mu kwishura rero naho ni kibazo ivyo byose sinze ko mumaze kuvyumva ugasanga habayemo nkunzi batanguye kwishura naka ari we yatanguye ugasanga ivyo byose biratumye leta no kuvuga ko yisura nabi kubijanye reka tuvuge irishira hamwe rifise dandazo gitoro rikirangura rikongera kakizana Interpetrol yahawe ububasha bwo kucukura ico gitoro nako byo kukidandaza none twogira tuti Interpetrol yaheranye mu mafaranga yego gose ngo harimo imyidogo irega bareka kubishira hejuru ahabona ariko baridoga abantu bakavyumva urumva kuronka amadovize ngo kije kurangurwa ingorane kwishuza amafaranga baheraniwe ingorane urumva ivyo byose ni ibintu byose biheza bikonona ico gitoro coje kuri utwo dufaranga dukeye tw'agaciro tuhari hanyuma ntavuze rero wa muti nyakuri umuti twovuga tuti numuti uza gutuma ibintu bimera neza ni wa muti wo gusubira kugarura icizere mu gihugu no mu makungu hanyuma tugasubira no muri bya bindi vya kera bavuga bya stock strategique hakaba igitoro c'intega bizoza ikigega c'intega bizoza kuko utu tugorane twose tuba tw'ukwezi tw'amezi abiri hari ikigega c'intega bizoza kica kiba kirafasha kugira ngo le choc donc nitwumve yakena y'ibiciro
y'igitoro naho ryo barivuye indani canke rivuye hanze byose kugira ntituvyumve ya stoke cya kigega kiraheza kirasahiriza mwanya mutoyi ukurindira ko ibibazo bitorerwa inyishu. Turavye muri kahise kavuba mu Burundi harabaye ivyo bigega biriho haje Gitega ariko ubu ngira ngo biza biko birabingese kuko bimaze igihe kitari gito bitabuganizwa muri ico gitoro ariko nticabujije yuko mu minsi heze igitoro naho nyene kiza kirabura kikaboneka mbe imvo zatuma mu minsi heze kiza kirabura nizo zituma n'ubu kitaboneka tukumbure kugira abantu bagire bati ejo canke ejo kirashobora kuboneka kuko no muri kahise byarashika. Yego ni gutandukanya ibintu muri kahise nivyo igitoro carabura mugabo apana ku murindi nk'ubu urabona ko biguma bisubira bigenda bigaruka bisubira. Kahise ahanini vyava ku bijanye n'isoko ryo hanze ugasanga igitoro hariho ukuntu cadubuze hama cyangwa ugasanga habaye ico twakwita ama problem technique mu nzira kizanana ahantu hose kigica ugasanga hashobora kuba habaye ingorane. Iyo ngorane rero yo hanze kenshi niyo yakunda gushika mugabo ubu murumva yuko hashobora gushinga ingorane zo hanze hagashika n'ingorane zituvuye ko twebwe nyene mu gihugu hagati. Byashika nuko abadandaza abagwiza tunga bazana igitoro bakaca bakinyegeza kugira nikidandazwe. Mbe ivyo mwibaza ko ivyo hari igitoro cyangwa kudandazwa kiriho canke bimwe bita speculation canke nukubura kwacu ku isoko ry'i Burundi? Ama speculation yarahaba nivyo ama speculation yarahaba na kera buriya yarahaba mugabo ntibibe cyane. Aya ma speculation ava kuki? Ava kubera abantu biro turuva ari bake bagicuruza mucuruza muri benshi leta ishizemwo uruhusha abantu bakagicuruza batari bakeyi nkuko vyari bimeze kera. Aya ma speculation aragabanuka kuko wewe urakinyegeza mugenza bakagicuruza ariko ubu rero kinyegejwe n'umwe cyangwa ugasanga ni babiri bari bagicuruza urumva ko ku isoko ntacyo usubira kuronka. Manuel ico gitoro kivugwa harabakirondera ntabakibone ariko hakaba n'abandi bakirondera bakakibona kubera bafataniye ubucuti abaraza aho badodora ugasanga ntibavurika cyo kimwe waba mwagende bafise imiduga abagikeneye bamwe bakibura abandi bakakibona mbega uko gitangwa kuri impunzi byo ntibishobora gutuma haba imyidogo itandukanye. Yego cyane igitoro kiratangwa harabuye impunzi kuko ugibujumbura n'imiburi buri imiduga hari imiduga icana ko cyane rwose ariko ugiye ku isoko ugiye ku ipomo ukakibura ivyo bintu ubinsiguriye harajamo impunzi ugasanga kigo nini kibonetse gihabwa bande abantu bari mu mugambo banaka biciye mugambye nk'akarorero intara ya Makamba intara za Rumonge we nuko ucukunda kutubwira mu gisagara cyane ariko ruguru barababara gose barasinzikira cyane bona nka Makamba Rumonge abanyagihugu bati igitoro niyo kibonetse gihabwa abarovyi ntibaronka abagitanga yo komite y'intara igutanga ico gitoro usanga irimwo abari mugambo uri ku butegetsi cyeje intwaro irimwo ubugwaruka ari mugambo uri ku butegetsi wacu usanga rero bako bankunzi bahereza biciye migambye abo mugambo uri ku butegetsi nk'umudandaza yifitiye igipe ashaka kuja kuroba nako murovyi akazi kabagahagaze akakibura abo batwara imiduga bunguruza abantu bakabura igitoro uyu mukozi wa leta agomba kuja ku kazi ashaka gutwara abana ku ishuri akabura igitoro ariko ugasanga kiziziwe n'akagwi harabye impunzi harabye imigambye. Chanel ivyo byo guha impunzi kugira kuko turabona imiduga icana ko agiye Bujumbura hagati mu gihugu imiduga imugenda ariko ku ipomo ntikiboneke mbe ivyo ubwo rudandazwa rurarekuwe uhanirwe ko na gatoya ega ba profita umva abo babigira aba profita ryakenanye n'igitoro bagaca bagira bikinga inyuma ya politike twokwita politike ya rationnement avuga ati nta muntu turenza igitoro kingana gutya ntaho turenza igitoro kingana gutya mugabo ugasanga wa wundi afise ukuntu aca ku ruhande
ca gitoro nibaba batari bari kure amaritiro 200 ku modoka canke 10 akagaruka inshuro nyinshi kubera afise ukuntu afise iminyuro byabiturire ni ya corruption ni ya favoritisme ni ivyo vyose urumva yuko bituma myidogo iba myinshi mu gihugu urumva ko ingorane ziva mu kukirangura gushika kwipomo urumva ni hose usanga hari ibibazo. Akabazo kanyuma Chanel, none uno munsi ko hari agacerere haba mu namashinga amateka haba muri leta, ingaruka mbi zabyo ni ingaruka mbi ni nyinshi cyane kuko igitoro muraze yuko twavuga ko ari facteur de production ni gicuruzwa cinjira mu gukora ibintu bitari bikeye, facteur de production ma service na bien menshi. Rero murumva yuko igitoro kibuze ubuzima bwose bw'igihugu burapfa, zanja bashora bakoresheje transport y'ama service bakora gutanga umuriro bakoresheje igitoro cyo mu mamoteri, ivyo vyose birabaparalize. Usanga ico no kwita machine économique yose igize ibibazo, ari wa munyagihugu, ari wa mucuruza, ari wa mugwiza tunga, igihugu cyose kirateba kagira ingorane kandi ni ikintu candukira mu kanya gatoya. Ubu rero ni kuvuga inzego z'igihugu ko ziriho, inzego za leta n'amashinga amateka hakoguki kugira ejo kiboneke. Ni bimwe navuga mu bisanzwe mu vyihuta bo kwikubita gashi nayo mafaranga y'agaciro ahari agakoreshwa neza, ariko mu nyuma ico gitoro kimaze kuboneka bakaraba la solution durable, umuti ushoboka kugira ngo ntibizosubira kuba ni vya bindi navuga yo kugira stock strategique bakate bakabishika ko navyone, hanyuma mu nyuma bakiyumvira kwa kundi bo subiramwo politike y'igihugu, kwa kundi bo subira kugira ngo habicizere mu gihugu, haba umutekano mu gihugu, kibenye bagendwa, ibintu byose bikogwe neza. Urumva ko ni ya politike igaruka. Urakoze Chanel gira umugisha. Manuel, akabazo kanyuma, bajya abanyagihugu twumva mu nzamba mu hijambo bagira bati dutabare kajya kamo batera babaserukira batera leta, uno munsi inyishu nkawe woba yoba nkiraye kuya dusozere gani inyishu nohereza leta abanyagihugu ati nyabona bigende gutya kuko batera kamo bati tumerewe nabi twama twabumvise inyishu nta nyishu je murano abanyagihugu, ahubwo jewe no kibura inama wo bagira abanyagihugu nta nama no bagiye ko abanyagihugu bamerewe nabi kwera ibura cy'igitoro, ahubwo inama bagira leta nifate nkuko Chanel yabivuze ayo madevise bafanga agaciro make ifise yacungere neza yakoreshe neza, hanyuma ubugira kabiri ni barabe ivyo vya monopole byo kwizizira isoko byo kuzana igitoro, barabe habe ihiganwa aba kuri igitoro hanze babe benshi apana interpetrole yonyene. Hakarero Patrick buzi ko abanyagihugu bo muri mpaka wa Kongo n'u Burundi zagatumba bavuga yuko babona igitoro cy'u Burundi kijya gushorerwa muri Kongo kikirengana mu Burundi, interpetrole irakiranguye kirageze mu Burundi, hanyuma interpetrole nyene igacisubira kandi kugishora ishora muri Kongo ngo agiye kurondera amafaranga y'agaciro akwiye, kishite mu Burundi baciye exporter gishora muri Kongo. Ivyo kugira interpetrole ikore nuko hamwe usanga hagiye muri giturire vyabiturire ni jambo rimwe rero leta nirabicungiye neza amadefisa franga agaciro yayo. Ikigira kabiri irabe habihiganwa mu kuranze ico gitoro, sivyo babe benshi bagwire, hanyuma ikigira gatatu tuje mu nzego za leta abashinga amateka ni bahaguruke bati mushikiranganje udandaje
ingo nyaruko dusigurira kino kibazo n'umuti wacu kibazo ushaka kumara amezi abiri n'ubwa mbere mu Burundi biba icana ngaho dusigurira. Urakoze Emmanuel, ndayishimiye nibutse yuko umenyesha makuru wa radio Inzamba gateka kawe wakoze ku nterano watwaye mu kiganiro. Nagenda bashimiye bitaba. Yego. Urakoze cyane Chanel gira umugisha ku nterano watanze muri kino kiganiro. Niho bwa mbere ucitaba twizere yuko hanyuma muzo twitaba mwakoze. Namwe mwakoze. Yego. Iganiro ari Club de la Presse nawe kigira 65 hano niho giciye gisozegwa. Ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye irindi sango rya kino kiganiro azo ari ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho utaha.